kore umuzungu kandi je mpembwa n'abafana nyabaje baraba kuri YouTube gusa barako arampemba je ugiye kuri YouTube yanje ukaraba gusiganiro canje kimwe ni kuri ubu kurampemba je mpembwa nawo nyine baraba igano byanje nibo babosi banje ego kandi ndashima Imana ubu tugeze ahantu heza twatangwe na kampanye bashaka tugure n'umuduga wa Isaac TV si wanje apana wa Isaac Classic wa Isaac TV uzoro twara abakozi kuri tele uzorugira biki twatangwe kampanye urumva je twe nk'abaje twingunganyije turafise byo tumaze kugira agafaranga gake ariko kandi turasaba n'abafana ba YouTube abafana bari hanze abafana bari turazi ko tukikira n'aba diaspora benshi nabonye baduterere bakunzi ba Ndaho TV ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye no mwose aherere nkuko bisanzwe no musi tugiye kubayorera makuru avuye kwa Isaac TV tumusanzi wabo nukuro batugiye kuroba tugiye indani kugira tumenye ibirimwo ivyarimwo n'ivyamazi misarimwo tukahumva amakuru avuga neza yuko agomba kugura umuduga wa Isaac TV ivyo rimwe mu makuru tugiye kubaronderera reka twinjira indani turusoma urusako amaturu bazanye muri kumwe na Andy the MC David Mbavu cameraman twagiye bro ciao twamaze kuba turi kumwe na Isaac TV sari bro ni sawa neza ni bon Andy kuba tukurovye uvyakiriye gute karibu sana musanze home ni vyiza kandi ndabishima je ndakunda abashitsi kandi mumbabarira akaji kanje burya ni kameze neza match yejo mutashari ryoshe sana twebwe nka cyane cyane twega abaswahili bavuze match hari abantu batahura ibintu byinshi umupira nta utazi match nawe nunushaye gukavya mwana numva bavuga ngo match mvariyo match zikinwa ku ngumi zikinwa na kwa kundi we ni match yande nande yari match yande nande reka kumbaza ivy'ama match tuyaga ibindi sha nakoda juste yari match yande kona nibuke yari match yande nibuka match waravye ejo yari match ya Paris Saint-Germain hamwe na Atalanta wari umufana wande muri ujya mwanya wewe Paris Saint-Germain reka usanzwe uri umufana wande muri make je ndakunda sana umukinyi yitwa Neymar sana vraiment ahubwo ya petit frère dararondera imbere yiwe ndamurukira ama unité ya limikashi amalari muri limikashi ndayibura Neymar umugereranya n'umujournalist wawe wa TV online mu Burundi Neymar turangana ndamugereranya na nkanje na wewe Neymar ni gikoko ya mpeti na Mbappe ibikoko ucuba Mbappe je nkaba Neymar shaka kuva ku muramplasa wawe aca bande wewe andi aca muramplasa wawe urakoze kugateka merci sana Isaac igihe ni kinini ndakurondera urabizi twama dukorana neza sikuva ko wanyima ikiganiro ariko ni bwa buryo bw'umwanya ubura ariko ndazi umwanya uhari ego merci beaucoup vraiment nanje Andi kunyihanganira gusa urabizi nyene umwanya sometimes nyene uraducanga urabizi nawe akazi kaje dukora kukagoye gasaba guma twiruka gukora ariko ndanakora nani kigano ndashira kuri YouTube urabona ariko nabihagaritse kubera eshima ya media hajya guteza kubaha ikinyamakuru n'ikintu gikomeye cyane umuntu wahura n'umuntu ati wa kinyamakuru nk'abaririmbyi baraho uzocubona ko mu mutwe atakigenda Diamond bro Diamond ni umusare akomeye muri Tanzania afise media yiwe ikomeye au niveau na Tanzania ariko ashaka gukora evenement cyangwa ashaka yuko avugana n'abantu bose atigiza guhamagara ibinyamakuru byose narangwa televiziyo ntarangwa televiziyo nini nico muri bintu byamuteje imbere ariko maze kugira kagarara biragusha jewe mbashaka kuvuga hanini ku kintu kiba gifuye mu kanwa k'umuinvite wanje ushaka kuvuga urashaka kuvuga neza kuba hameje n'ikintu gikomeye nakahe kamo canke impanuro wowe umuntu wese nuro canka kamo batera bajya abantu badashaka kuyuba kandi bikenewe kuba yuba kugira bateze imbere ikibazo nuko bose baravuga yuko bazuba nta n'umuririmbyi numwe canke nta muntu numwe kumva kugira ati ngo je sinubaha media bose niko bavuga ariko for real ndabivuze hari abantu batubaha media babonye nk'umuntu aje na mikrobiga akashaka kwigira byinshi akashaka kwigira rugarara kwigira umustura urabona umuntu ashaka kwigira byinshi imbere ya micro bro
funona kama uyo mu mutwe nta kigenda. ni kuvuga ko duhuriza hamwe nkuko nduburamplasa wawe twama dushaka guhuza ivyiyumviro kuko ni iterambere ryose twe turonderera hamwe jewe kubganje mpora mbona umengo uyo ntabazi iyo ari karaja abazi iyo yakiri bien sûr na urando Mlega nabwira aba star bose bumva mu Burundi bita abastar bose abastar bose tuzi baba star batembere kubera ibinyamakuru bose wera njazo zo muri ngazo vuga tugize natembere kubera jewe na radio cyangwa televiziyo je yamfashije cyangwa ibaze rero gidanga cyo cyumva mu ngo na TV online ngo bagikeneye na TV online zo zigushikara au niveau national international bijya bavuga kera ngo urabona ngo rezo sociaux ngo abantu ngo mu Burundi uravye ubarajijutse barakurikirana neza cyane ama TV online kuri Facebook usanga abantu bose bari kuri Facebook barabutuganiro dukora abantu bose baraba ni telefone bro ego ikintu jewe ndakunda gutanga kamo n'impanuro ku bantu kumure bashobora kuzumvira akazikurikiza ndakunda gutanga karorero hari ukuntu uzosange nk'ibinyamakuru ama radio kenshi nibo bisabira abastare bacu usanga aribo bisabira kenshi biganiro ariko bakibagirako iradio ntigushikana kure gose nka media nka TV online TV online ni ishikana umustare kure hashoboka andi ntavyo bazi reka ndabakarorero tureke kuja kure kandi rero ndabivuze kandi ubwa mbere ndabivuye kuri micro urabona umuririmbyi yitwa La Vache original Alvin Smith uno musi numustar kandi uzobiharira naze tuharire Alvin Smith numustar kandi akomeye mu Burundi yagize ubustar nande uzomubaza ati Alvin mu bintu byakugize umustar niki rezo soso ama TV online aratanga ibiganiro kenshi cyari umuntu ambwiye no kubera ki Alvin agumagaruka mu televiziyo yanyu ni kubera ari umustar azica ariko arakora yarazi neza akamaro ka TV online raba uyunde raba bidondo na bidondine ijya ejo baravuruza abantu nyene birakomera ibintu byose birahagarara abantu bose basohoye indirimbo muri zijya vuruguza bidondo na bidondine ntiyavumye aho nyene haca haza akabazo byaravugwa neza ko haragakino kako karakinwa ariko batigeze bavana n'igihe na kimwe wo bivuga ko iki nk'umumenyesha makuru wakoze kijya kiganiro bro naho bo baragakino naho go baragakino jina bisuda bivuze naho ko baragakino ni simple ku bantu babaririmbye ba star ni simple arabandi bagira bakingo bapfuye arabandi bavuga ati ngo yagwaye ngo ndibari biki arana bavuga ngo bagize accident atazo bagize urumva nibisanzwe abantu batahure yuko game iragoye game Burundi no muziki Burundi iragoye bro urumva umuntu nka Bidondo yari yarapote muziki ntiyavugwa kandi cyane ariko abantu bose bamwibuka kuri YouTube yugenda urabugo poka mouvement bro uravye nk'ijya ndiri mu gya Mpeti yatwaye bivuga yuko yatwaye umugore wa Bidondo ujya God name ayaso clip y'ijya ejo rero amavizi gezeko simensha ariko murabona ko bitandukanye n'amavideo yose amaze gusohora inyuma biboneka yuko ni ibintu abantu bateza gustahura showbiz mu muziki ni kintu gisanzwe naho novuga yuko atari vyiza bijya bagize byo kwirisha urugo ariko amatwa nsumira ngo nivyo ntivyaraga kintu amatwa nsumira ngo nivyo ariko je ndavuze ati naho bitubari ivyo ni game nziza muri make ni game iraryosha game bituma abantu bose baba interesse basamara ega dushaka abantu basamara abantu bose baba interesse bakunda umuziki wabo ibintu byatumye Tanzania ivuma Rwanda hehe nabandi showbiz bro sivuga ngo abantu bako bazi kuririmba sana zile vurugu mitandao nizija bigiye niwe aguma nabo kuri bo ntibatukanane gusa ntibatukane ariko bakikirira utuntu twabo twuma insolite tutuma abantu bose baba interesse bro showbiz rero ni kintu gikomeye cyane none abandi bagura showbiz ku mateleviziyo bavuga ati andije shaka tukore showbiz shaka vraiment je umfate ngende mu none baza bijya bya Alvin Smith bamusanga cyangwa tumusanga twese hari mu kabari ariko aranywa isongo anywa ibiki niyo kwemera kwimara amazi niyo uvuga ngo niko ameze asihanywera Alvin umuntu yubaha je ndamuzi kandi n'umupeti yemera sana ariko bijya bisa bikora kugira yerekane yuko ari hafi y'abene gihugu kugira agro showbiz cyane umuntu ngize kumbwira ati iseke gukuranya ikiganiro na Bface je birambya sana ati kubera iki Bface jitara gukura amasanu sana ati no again showbiz ni bijya biraryoshe
bituma umuntu aba interesse kumva ikiganiro no kumva ikiganiro yego majya mu make nuko showbiz mu muziki irakenewe sana yego ikibi no kurenza imipaka no gutukana no gushaka gucoza igihugu ariko ibiri byose bikoranye mu ndero runtu mu rufasone n'ukuri ni good yego reka tugire n'amakuru aba yasanzwe atuzanye kandi akuvugwa cyane kuri wewe nguyo Isaac no munsi numwe mu bamenyesha makuru babo bamaze gutera imbere ndazi barashima intambwe bagezeko turashaka kumenya Isaac yatanguye gute ni changamoto gani umekutana nazo bro challenge maze guhura nazo canke ingene Isaac TV yatanguye no apana Isaac uko wewe watanguye akazi ingene je natanguye mvuye mu kindi kinyamakuru bamwe barabizi natanguye mvuye muri Bujahi TV of course haravuzwe byinshi vraiment bamwe ati yo hasha kuvuye hariya ugiye gupfa kuvuye hariya ugiye kuzima kuvuye hariya Isaac wapi ashe birapfuye ariko ndashima Imana vraiment kandi ndashima aba fans barambaye hafi barambwira ati Isaac nukuri wewe aho uzoja uzokuguma inyuma tuzokugwa inyuma hari abantu bagize uruhara mu kunteza imbere nanje mu gutuma abantu babimenya yuko navuyeyo bankurikirane hariho ba Landry promoter hariho ama TV atandukanye bawuzira koze hari abantu batandukanye babagenzi vraiment ndabashimiye cyane ico gihe barumvikana sana baramfashije cyane kugira abantu bose bamenye yuko navuye hariya baca Isaac yavuye hariya baca baza rero ari benshi no barankurikirana ubu aba subscribers ni benshi wanje ndashima kandi barankurikirana cyane ndageze ku rugero dans 3 jours nkubita 20000 views un jour nkakubita 10,000 views bro ni kintu kikomeye cyane si kintu cyoroshe ni kintu gikomeye cyane murabizi mwese yuko YouTube mu Burundi ntiraryoha sana abantu ntibayiraba sana ariko kurabona ko bariko barayikurikirana kandi Isaac TV kiratera imbere muri team turi batatu urabona ko kwanza je nadanye benshi kugira mpime ndabe baragiye baranababona bamwe biranka baragenda haza abandi ubu turi kumwe na Starboy wanje na Juma Jux wanje fresh kabisa ubu mugeze mu yindi ntambwe mwariyongereye ntakiri Isaac wenyine ariko tuba dukeneye kumenya uwo Isaac akorera amuhemba gute jewe uwo nkorera nkorera umuzungu ni wamehemba kuko YouTube ni umuzungu YouTube si wanje sije na icre kora umuzungu kandi je mpembwa n'abafana nyabaje baraba kuri YouTube gusaba barako rampemba je ugiye kuri YouTube yanje ukaraba gusiganiro cyanje kimwe ni kuri ubu kurampemba je mpembwa nawo nyine barabigano byanje nibo babosi banje ego kandi ndashima Imana ubu tugeze ahantu heza twatangwe na kampanye bashaka tugure n'umuduga wa Isaac TV si wanje abana wa Isaac Classic wa Isaac TV uzorutwara abakozi kuri tele uzorugira wiki twatangwe kampanye urumva je twiga nk'abaje twingunganyije turafise byo tumaze kugira agafaranga gake ariko kandi turasaba n'abafana ba YouTube abafana bari hanze abafana bari turazi yuko tukikirana n'aba diaspora benshi nabo nyine baduterere kugira turiko twugura kaduka hari umuntu yanyandikiye yambwiye ati Isaac none je ndaguterere guru muduga naje atawo mfise umva niyo ngorane abarundi turafise ingorane bamwe ariko turacafise amakode vraiment kumva yuko utoterera umuntu atera imbere kumva yuko wewe andi umaye igihumbi nkurira imoto wewe ukagumana turaskurira bisi ukumenga urapfuye ariko zimvura ni vyiza hariyo code imwe je mama wanje yambwiye mwana wanje ni wifuriza ikiza uwundi nawe Imana izokwifuriza niwifuza yuko Isaac TV itera imbere bro nukuri ndaho TV teza kuzotera imbere tu ego niyo secret niyo code Isaac ukoresha uburozi bwuwe ko we mu mwanya muto bagukurikiranye nuko je nashaka yuko abandi batera imbere balandire promoter batera imbere bandi batera imbere bajya bafani batera imbere baozi bandi Magic TV bose ama TV yose mu Burundi usanga atera imbere nyine twese tuhaguruke urazi tuvumye turi nk'abantu nka 10 yo bice bigowa bajya byo handitse tubifuka usanga Burundi turi hejuru ego niyo mpamvu rero twatangiye sensibilisation kandi nukuri merci beaucoup kuri mwese mushaka guterera
akanimero ka telefone imwe agashaka ndagatanga, akanimero ka konti ndagatanga kuri baje bashaka kubikora. Ego turaza kugatanga kumbure mu nyuma, ariko tuba dushaka kumenya hari umuntu yumva ngo dusigaye dufise uburyo kumbure twongereje twotunga umuduga agace ibintu rya mujamo ko tumubona, mbega arafise ubwo buryo ku buryo abantu bona umwongerereza baba bashaka kumenya. Hari abantu bimvira ngo Isaac TV ayitirira ko ari gwiwe meho gasanga sigiyo cyangwa ne za showbiz twamwe turavuga, baba bashaka kumenya baha umuco ni gwawe bwite. Kandi sha urazi ko ico kintu wandi uvuze ari ico. Dena nigeze kumva umuntu yavuze ati ngo Isaac TV ngo gya mutipe ngo gya TV sigwiwe gusa yayitiriye izina ryiwe sinzi bikira nigeze kuvyumva ahantu. Ako je ndatangara vraiment Isaac TV ni gwanje. Ni gwanje vraiment ni gwanje kandi abo twatanguranye barabizi. Natanguye buke sunda buke cyane ariko nukuri kw'Imana ndashima Imana yana cara bomo yenyene bana birafatisha nyene ni gwanje vraiment je kandi je sindashika nshaka gushika je vision yanje shaka Isaac TV zobe TV nini izimere nka zijya za television nini kuyisi tuzi bishose zijya za Milad ayo mba shaka ibe TV nini mu majambo maki ibe nini nyene tugira abakozi benshi mu hingo itandukanye niyo mpamvu nshaka n'umudugu zo rudufasha gushika ku matere yose ashoboka. Ngiyo Isaac TV irahari kandi ihagaze neza muri make, irafise biro bwite cankwe iri mu nteguro biro. None biro nusane gaitse je ni home office niko bazita je nkorera muhira ahanyene no nkorera vraiment je nimuze mubona rya byose ngo tubikorera ni muhira asha isimba umgani ura urumva niho tukorera. Biro yacu iri mu rugo iri muhira turacyari bato turacyari abana bato turacisununura ego turacikwega kandi vraiment niyo mpamvu tubana dusaba cyane yuko badufata mu mugongo. Je igihe nako ndidandariza impuzu abatipe baraho baramvumbura ndiko ndidandariza impuzu ngo Isaac ivyo nibiki urimwo ati je ndandariza impuzu kugira ndabe yuko noronka agafaranga ko kugura umuduga paranweka ngo ujya urodana zimpunzu kagura umuduga ati ninabura abari kuri YouTube azonterera nivyo rero ndimwo kandi magenda bishima bro. Urumva rero maja mu make tukorera ngaha kandi turacyari bato nko nene nabivuze ego turacyakene gufashwa. Iyo muvuze ko mukiri bato hari byinshi dushaka kumenyesha abakunzi bo mu ba entertainment y'u Burundi, muracyari bato. Isaac aracyari umusore abatushatse kuvuga kubw'uburyo kubwa media kuvuga ati ngo tushasonga mbele sana kivile oya turacyari bato mu buryo yasi bo novuga yuko kuba umusore ni kuba gute utaravyara cyane naramaze kuvyara ndafise abana kandi babiri umwe namuvyaye nyene pembeni barazi by'abasore ariko uwundi numbebe wanje mfise ubu ego gusa ndabishima byose narubatse mfise abana babiri. Isaac ni umwe mu bantu bafata neza abana biwe bose babiri sana ndakunda abana banje sana vraiment sana. Umugore wawe usanzwe ubana nawe nujya wundi mwavyaranye nabo bafata kumuka bafata neza oya ko ujya wundi yarana rongowe yarana ntutubunda bafata gute akana atona madami wa fata neza madami wanje ariko mwana wawe ni yari ko madami wawe wa kera ni yari Isaac yo yaragize mariage n'umutambukanyi we bari official kabisa mariage kandi kuri YouTube akariri mutwarimbanye na madami wanje kari kuri YouTube official kabisa kapera gato kapera ijwi rimeze fobo ntaco gatoya ijwi rimeze nabi yandireka kugorana reka kuco gyono ni ijwi rimeze neza duhe kapera gatoya gusa nka 20 secondes basi oya ijwi rimeze nabi oya Isaac kapera seconde 20 oya ijwi rimeze fobo oya reka kugyono ni oya ijwi rimeze nabi uravyumva nawe reka kuguhatiriza uzogaruka nzo kuririmbira bararizi ni indirimbo yakunzwe vraiment Fatima ni wewe tiro ryanje umutima wanje warawutwaye you know ni bintu nk'ivyo rero Fatima iko Fatima atari banga nimba atari banga wamukoye amahera ngana gute uzomubaza azakubwira oya mbajije wewe uzomubaza nawe nyene azakubwira wewe wayatanga nta burenganzira ndabifise ko tumurondera ubunyene
ntabwo niyo kwemerera ubimusabe ntiyabikwemerera sabe uzo butomboye ariko niyo kwemerera ndamunzi no muri Isaac TV ngene twamubemerera Juma Juice mubaze ngene tubaze imisi tumutsa madame aduha ikiganiro akatwiba likagumu kama nini amukuye amahera kuko je ndamuzi kwera sabye inkwano ingana gute inkwano ni ngomwa twivugire ku mateleviziyo bro ni wasanga ndayifise naho uburenganzira bwawe wasanga uyivye n'uburenganzira bwawe Isaac ego nta churasi kwatwe ko tuzoyamenya nkuko twamatura barovye batigira baswatinga sinigira swatinga Isaac ni nuwahe mutumire wakoranye nawe ikiganiro kirakuryohera kurusha ibiganiro byose maze gukora umutumire nakoranye nawe arangyohera sana kuruta abandi bose umutumire je nakoranye nawe arangyohera cyane yarinde si umwe canke babiri oya cyane kurusha abandi oya si umwe canke babiri yandi urazi impamvu kuko je nkurana benshi je umunsi mustinga ibiganiro bibiri mu gatondo ku mugoroba abumva rero nkurana benshi cyane mvuze ati nahuye n'uyu arangyohera cyane kuruta uyu no bambeshe gusa je abantu bangyohera sana n'abakomedie ba Ismail Gasore ba Yasoni ba Alvin mu comedy Mr Champagne ujya Bidondo n'abantu bangyohera sana baratwiza sana ibiganiro byabo bari hambo sana bajya batipe baratwiza sana bajya batipe barangyohera sana tukoranye ikiganiro nkuko dusanzwe dukora umwuga umwe tuba tuzi ibiryoshe n'ibibishe ni nkuko dusanzwe tuzi neza iyo turiko turakora ikiganiro n'umuntu atwenza akenshi n'inkuru ntizibura n'ibibazo ntibibura sinzi nayo ko ari kubitaho yego nuko nyene niyo mpamvu naguye ko bangyohera wambwiye ati ni bande bahora bangyohera cyane ninde yangyoheye cyane abo batipe rero barangyohera cyane sana yego Isaac nuwahe mutumire wipfuza gukorana nawe ariko utaricarana nawe mukorana ikiganiro umutumire utarakorana nawe ariko wovuga ati je uyu muntu ndashaka gukorana nawe madame wanje kubera iki madame wa kubera ndavyifuza zo mubaza ibibazo abantu benshi barabanza no kubinsaba kiza turashaka umunsi buzobaza madame wa ibibazo apane revye wigirisho wende ukabaza kimaze gukorana ikiganiro na mama wanje manje arakina muri bisangameni barabizi Mariam arakina ndamaze gukira ikiganiro nta numwe ntarakorana na ikiganiro nta numwe nona kenera je anyima ikiganiro vraiment kucubahiro bampa ninge nanje ndabubaha ariko vraiment madame ntibari kumenyerana ntibari kubera namaze kuzambura akambura nawe nkamubona sinzi ariko vraiment yashaje yaranyima ikiganiro bien karambwiye ati wihende uzohiganiro ubundi je utaragira tuzomarana ariko urumara uburenganzira bwiwe nawe uvuga ati unyene akiguhe mva utomboye yego bikavugwa neza ko ufise umugore yishima cyane oya shara mubeshe vraiment ariko mu byo nzi je barazi kwakirana neza hone wabibonye none washaka kuba mishusho ni mvuze kwakirana ntutawure ibindi kuzimana umwe mushitsi kuzimana oya je ndabitawe n'ikirundi cyumvikana Isaac turagiye nakazi tuko turagakora n'umwuga umwe tuba dusangiye iki nibihe bintu bibiri ubona yuko bibiri cyangwa cameraman ntaruha ujya tumwe pose oya tubandanye arakiya tugwe pose cameraman amahera yagiye kwagusa reka sharuhe reka tumurisha kore yarushe natwe turaruha Isaac tuko dukora umwuga umwe kandi turazi neza ko arakazi kagoye cyane reka je ndagufashe wewe mu kibanza c'abantu bose utanga impanuro zitatu cyangwa ku bantu bako bakora akakazi kugira babashe gushika kure hashoboka cyangwa batera imbere bateza imbere n'abandi ndetse n'imiryango yabo bakora iki bibiri cyangwa bitatu vya mbere bikomeye icambere batahura ivyo barimo bro kenshi abantu benshi basubira inyuma bananirwa gutera imbere muri umwuga wo kumenyesha makuru bibaza yuko ari ibintu biza pup andi twingira je reka ndakwira akabanga kandi je umuntu ndabivuga mu biganiro kenshi byinshi nakoranye n'abamijya atandukanye ntakubesha je ndi umuntu wa mbere ukuri n'ukuri ndakubwiye maze gukora journalism imyaka myinshi je barafana babizi ba edition bandi barabizi je maze plus de 13 ans umwaka wa 13 novuga ko ari 12 ku umwaka wa 13 nurahera 12 ans de muri journalisme ariko nje kumenyekana mu mwaka wa 11 ndi mu kazi ka journalisme urashaka kwibaza icyo kintu besigura akazi n'akazi gasaba kwihangana n'akazi gasaba kwitanga cyane
cyane kandi ukoze uno munsi ikiganiro nikirabwe ntucike intege je gusa birashikanye ugasanga mwe ma challenge duhura nayo ugasanga turakoze iganiro songa kubise swata ibiki ntagenda bitahura ari umuntu usanga iganiro cyakubise swata ijwi ugiye umugiye ati tusubiremo iganiro akashaka kwigira byinshi akashaka kwigarisha je twabanye neza yuko numva umengo sinashaka ko tuvana wowe byumva gute oya nanje vuma naryohe mekano cyari kiryoshe numva nati sinohe bana ariko niturambere n'abantu egana abantu bararuha n'ujya mu cameraman n'umuntu mana haruhe gusa nukuri merci beaucoup gateka mu mpaye kandi mbandanya cyane nsaba abantu badushigikire vraiment bashigire Ndaho TV umumanager wa Ndaho TV ndamukunda sana n'umutipe nawe nzi cyane ariko murambona juste ingene yitanga ibiganiro mushirako birangyohera cyane urumva ndakunda sana si umwana wanje ujya ariko no petit mama ngare nyene areze ko ndazi abanyamakuru ya Rusaku abanyamakuru ku Rusaku murabambe urumva rero nuko merci beaucoup abantu badushikire TV online kugira mubone ibiganiro rimwe turaruha ndi muraza hawo java kusanga muhira n'ukuri niteka nteye rona nikomeye cyane ego turi muri sensibilisation yo kugora kaduga baduterere n'umurongozi n'utwara Ndaho TV n'ukuri aduterere ndazi ko ari umubossi nta nota abuze $150 arakwiye vraiment ego merci beaucoup kandi nk'ikintu n'abandangiriza ko nkuko turi bamwe ndumuramplasa wawe wabimbwiye waranteye agateka wambwiye ijambo never give up nanje ndarirangirize ko never give up niducika intege dufatane mu Nda TV online tube benshi ahubwo je muramvuga ati turacari baki tube benshi kuburyo vuga ati izaki ndiko nategura evenement ndabahamagaje iyo ibi micro bingana kubishebe byinshi umunsi nzogura umuduga wanje nzohamagaza mubone apana wanje wa Isaac TV nzohamagaza mubone tusangure kuja ku matere mubibone cyose fresh twabanye neza Isaac ndagushimire cyane merci sana ndi kandi nawe courage bro urabaza neza urakora neza kandi uracari umusore muto uzokira kuri sana asante sana yes bakunzi ba Ndaho TV ni MC andi kuri micro twari kumwe na David Pumbafu cameraman twari kumwe na Isaac mwumvise byinshi kuri bo kintu nyamukuru aratangwa impanuro nyinshi kandi agatanga inguvu kuba ariko barakora bose n'abadakora bongera inguvu ariko aravuga ati mu muntu ntimwibagire kubaterera kuko bafise igikorwa kidasanzwe cyo kugura umuduga wa Isaac TV yo ni intambwe bro asante sana gira subscribe like share na comment ciao bye bye